Ikigega cyo kuziganya no kuguranana ideni Microfinance kuri no wa mbere carugura ishami ryaryo mu ntara ya Rumonge rikaba ari ishami rigira gatatu nyuma y'igisagara ca Bujumbura n'intara ya Bubanza. Intumbero ya ideni Microfinance ngo nukwegera abanywanyi bayo ibafashe kuronsa inyigisho zo kwiteza imbere hamwe n'ingurane zo gushigikira imigambi yabo. Muri ideni Microfinance ngo nta mutaho ba muto. Ntaco bitwaye icyo ukora nubwo coba ari gito wewe wita ko ari gito ariko kizane n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 birashobora kubyara amamiliyoni menshi. Muri ideni Microfinance nta munyamugambi n'umwe dukumira, yaba abarimyi, yaba aborozi, yaba abadandaza, yaba abarovyi, yaba abakozi ba leta canke n'abikorera ibyabo, bose turabakira kandi tubahaye ikaze. Turashigikira cyane gutanga inyigisho zijanye n'imigambi y'iterambere ku banyamigambi. Turashigikira kandi imigambi y'iterambere y'abenegihugu mu kubaronsa ingurane itavuna. Turabaronsa kandi ingurane itavuna amashirahamwe mato n'amakoperative. Irashigikira kandi ugwaruka wifuza kwiteza imbere. Turahimiriza kandi tukongera tugashigikira abakenyezi bifuza kwiteza imbere. Ico gituma muri ideni Microfinance tubahamagaye wewe mukenyezi uri hano nawe utari hano uze muri ideni Microfinance utwereke umugambi wawe maze tugushigikire. Ideni Microfinance irashigikira bimwe biboneka imigambi y'iterambere iri mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'ubudandazi, eka no mu bindi bisata, tutibagiye igisata c'uburovyi giteye imbere cyane muri no ntara ya Rumonge mu ntumbero yo guteza imbere umwenegihugu. Kandi abamaze gukorana na ideni Microfinance nkuko nabivuze hejuru barashima cyane. Twaragerageje kugabanya canke se gukuraho intambamyi zotuma umwenegihugu atinya canke ataronka akaryo gakwiye ko gushobora kubitsa muri rishirahamwe ryacu, haba kubijanye n'amasaha yo kwakira abanywanyi. Mwabyumvise yuko dutangura isaha 1:30 y'igitondo tugageza isaha 12 z'umugoroba. Kubari Bujumbura bobo turageza n'isaha 2 z'ijoro. Mbere no ngaha turiko turiyumvira yuko mu minsi iri imbere nitwabona muvyifuje mubisavye ko tuzogerageza kubishiraho kugira ngo ntihagire umuntu arara ubusa canke hagire uwo yifuza agafaranga ngo akabure ngo nuko amabanki n'ama Microfinance byugaye. Ideni Microfinance turiho ku bwanyu mugabo kandi no mu kunyarutsa kwiga amadosiye y'abasaba ingurane navyo nyene mu kanya katarambiranye mu minsi mike cyane umuntu abamaze kuronka inyishu. Tukaba rero tubateye akamo kandi mbere no mu minsi ya weekend babivuze ngo samedi na dimanche canke se ku yindi minsi y'akaruhuko aho bamwe usanga bariko barajuragirika kubera ko amabanki barimwo yugurura tevye canke se ntiyugurure. Twebwe ideni Microfinance ico kibazo twaragitunganyije. Mu buyobozi bw'intara ya Rumonge bakaba bahamagarira abenegihugu bo mu ntara ya Rumonge eka mbere no mu micungararo kwijukira kuziganya muri ideni Microfinance ku mvo zikurikira. Tubasabe rero mwijukire amabanki n'ama Microfinance uhereye kuri ino ideni Microfinance yadukoranije. Kwijukira ibikorwa byo kuziganya uburyo muronse amafaranga mwaronse mukuye mwajya mudagusumisha ku mugoroba bibaha harimo inyungu nka twicaye 3 tunovuga. Inyungu ya mbere wewe ufise amafaranga ugira amahoro n'umutekano kuko nta musuma n'umwe aza gukora ku mugono kukwiba kuko aratwa amafaranga uraza muhira. Iyo ni sekini umutekano ufite iki wawe. Bwa kabiri n'umutekano kuri ubwo butunzi bwawe kuko amafaranga yabitswe mu Microfinance ideni Microfinance bizotuma wewe wama utekanye mwanya wose yakeneye. Mwumvise ko bazokora kuva saa 8:30 mbere gushika no ku mugoroba 12. Bizotuma namwe rero benegihugu igihe cyose mwaba yakeneye iborohera. Ni inyungu idasanzwe tubatumire mwumva ko kamo.
nitwifuza rero ko ejo canke yejo ko musubira kubika amafaranga mu mazu yanyu, muyazane mu mabanke, muyazane ngaha muri Edeni. Ivyo bizotuma mwebwe nyene mutera imbere, bizotuma uje gusaba ideni ucuriro ubwo nyene, kuko uzosanga amafaranga ataca ariko arakora bace bayaguze kuhakoresha, nawe waje kuyabika ukaziganya uzosanga yungutse. Tubatumire kandi mubandanye mugira imigambi, ugwaruka mugira imigambi y'iterambere. Abakenyezi muri benshi kandi abakenyezi murashoboye, muje hamwe mugira imigambi, muze gusaba amadeni yaba muja mu mashirahamwe, mu makoperative n'ibindi twazi ko bama babasiguriye. Musaba amadeni muzoyaronka. Mu buserukizi bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB ati turateye iteka ideni Microfinance ku ntambwe ikiratera ije imbere. Turi hano kugira twifatanye namwe mwese mu gushikira iri shirahamwe Eden Microfinance muri iki gikorwa ciza riramukanye cyo kugurura ku mugaragaro ishami ryayo ryo mu Rumonge. Rikaba rigerageza kwegera abenegihugu mu kwiragiza amashami yaryo mu gihugu cyose. Turakeje rero ishirahamwe Eden Microfinance kuri iyi ntambwe idasanzwe riteye umunsi mu kugira icese iri shami ryayo muri ntara nziza Rumonge. Ntidukekeranya ko ibikorwa byaryo bizofasha cyane mu iterambere rirama y'intara ya Rumonge hamwe n'izindi ntara ziyikikije. Turateye intege ishirahamwe Eden Microfinance kuri akarorero keza ritanze, reka mbere tugahimiriza n'ayandi mashirahamwe yose gufatira kuri aka karorero k'ishirahamwe Eden Microfinance ngo abandanye arangura igikorwa cyo kwegereza abenegihugu ibikorwa bakora aho aherereye hose mu gihugu. Haruhande ibikorwa by'ubudandaji, ico kigega cyo kuziganya no kuguranana Eden Microfinance kiritaho kandi n'abahuye n'ibibazo bitandukanye, eka mbere n'abantu aho nikora. Kakaba kabe na karyo ko kugarukira kubenegihugu bahuye n'umwuzura w'amazi muri komine ya Rumonge begeranijwe hamwe mu kigwati cyo kumutambara. Eden Microfinance turayishimiye, kaba yadufashe mu mugongo natwe naho twahuye n'ivyago by'umwuzura w'amazi. None turakengurutse kweri, Imana ibahezagire, kuko turi mu kigwati gishasha. Tuzoshira hamwe nkuko dusanzwe turi muri ico kigwati, hanyuma duheze tuze turaziganya muri Eden Microfinance.